Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro vy'imboneshakure Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri uyu mugoroba kuri uyu wa kane, turi kwigenekerezo ya 16 ndamukiza 2026. Ni umwanya rero w'amakuru hagezweho kandi yihuta cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze yaco, kuko ibimenyesha makuru bitandukanye, inzego za leta mu mugambwe hamwe n'abandi benshi bariko baravuga urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga. Akaba ari mu byo yarajejwe rero harimwo gutangaza amakuru ndetse n'ibimenyesha amakuru. Nimucikwe muri aya makuru vyose mugiye kubikurikira. Mu itangazo ryasomwe n'umunyabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima, leta yemeje ko umushikiranganji Gabi Bugaga yishwe n'isanganya. Leta rero ntivuga ingene Gabi Bugaga yari mu murima w'ibigazi mw'ijoro ryo mu Rubirizi. Ntivuga ingene atawujejwe umutekano yari kumwe na Ministre Bugaga, uko ikiziga cabonetse kiryamye mu modoka, ukuguru kuri hanze guciye mu idirisha ry'umuryango, biri mu bituma abantu bibaza byinshi. Harakenewe amatohoza nyayo akomeye cane, naho ataco yigera ashika ko mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyemejwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima. CNDD-FDD nayo ikaba yasohoye itangazo imenyesha urupfu rw'uwo wahora ari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru Gabi Bugaga. Ni itangazo ryasimwe ko na Reverien Ndikuri umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, naryo tukaza kuribasomera muri aya makuru, mukaza kumviriza rero ingene abantu benshi bariko bashikiriza cane cane abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko urupfu rwa Gabi Bugaga burimo igifungu gikomeye cyane, kandi ngabakaba yapfuye mu buryo butangaje. Ntucikwe aho uri hose, iyi nkuru niyo tugiye kubanyuriramwo kugira ngo mumenye ukuri gukomeye cyane, kandi harimo n'ibanga rikomeye cyane uza akumviriza ku rupfu rw'uyu mushikiranganji Gabi Bugaga. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi niho hamenyekanye ko umushikiranganje Gabi Bugaga yoba yaraye apfuye, ariko rero bikaba byabaye mu buryo butangaje. Pacifique Ninahazwe akaba yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook agira ati, mu gitondo ka kare hari umunyagihugu yatwandikiye agira ati, hari umuntu azindutswe abonwa yapfiriye mu modoka mu bigazi bya Savonoro mu Rubirizi, bavuga ko ari Ministre Gabi Bugaga. Ese yoba ari we? Hinge nguhe plaque y'imodoka ni F6225A Helix igomba kwirabura. Foto y'igipapuro yanditseho Gabi Bugaga, sinzi ko ari ministre canke uwo bitiranwa, ni carte ya Seni, yari afise titre ya commissaire charge de la logistique et d'approvisionnement. Imodoka irahazagaze, ikabone ko ari ikintu yasetse ariko n'amakenga arimwo. Aho hantu ministre yo haba gute yambaye ikabutura? Ivyo byose nivyo bandikiye Pacifique Ninahazwe nawe aca abitangaza. Pacifique Ninahazwe yabandanye agira ati, ni isanganya canke yoba yarishwe. Gabi Bugaga no mushikiranganje rwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, akaba yaragenwe muri myandagaro 2025 imbere yuko yari mu bagize umurwi w'igihugu jejwe amatora Seni. Pacifique Ninahazwe akavuga ko igifungu ari cici cane, akagira ati, umushikiranganje yageze hano gute mwijoro, ikiziga ciwe cicaye mu modoka, umuryango w'umuduga uruguruye, kuguru kumwe kuri hanze, none yoba yakoze isanganya yuguruye umuryango w'imodoka? Ese yoba yapfuye ariko agerageza gusohoka, canke baramwishe baca baza gutereka ikiziga mu modoka? Ati turabandanya tubikurikira. Pacifique Ninahazwe rero akibitangaza ku rubuga rwiwe rwa Facebook, bikaba byanemejwe n'umuvugizi wa leta, akaba n'umunyamabanga wa leta, akaba ari Jerome Niyonzima, nawe yemeje ko umushikiranganje Gabi Bugaga yoba yishwe. CNDD-FDD nayo ikaba yanditse kuri urwo rupfu rwa Gabi Bugaga bagira bati, iri ni itangazo ryo guhoza. Tubabwire ko iryo tangazwa ryasinywe ko n'umunyababanga mukuru Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Bakaba banditse iryo tangazo bagira bati, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bwakiranye umubabaro mwinshi inkuru y'urupfu giturumbuka ruturutse ku isanganya ry'umunyamabanga
Gabi Bugaga yari asanzwe ari n'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru muri leta y'u Burundi. Muri ibi bihe bitoroshe umugambwe CNDD-FDD urahojeje ivy'imvamutima mu muryango w'amaraso w'umuhisi abo bari basangiye imirimo muri leta y'u Burundi no mu bushikiranganji yararongoye, utibagiye n'abagumyabanga, abakenyerarugamba n'imbonerakure bo mu ntara ya Bujumbura babuze umunyamabanga abushitse yakoreye igihugu atiziganya. Umugambwe CNDD-FDD uzokwama mwibukira ku buhizi, ubugwaneza n'ubutwari vyamye bimuranga. Imana imwakire mu bwami bwayo yongere iremeshe umuryango umukomokako. Bigiriwe i Gitega ku wa 16 Ndamukiza 2026. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD niwe yasinye kuri iri tangazo. Siwe gusa kandi ahubwo na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yoba yagize ico ashikiriza ku rupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, akaba yagize ati, ubwo ivyo yanditse akaba yinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, akaba yagize ati turababaje cyane n'inkuru y'urupfu giturumbuka rw'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru Mushinganaye Gabi Bugaga. Turabujije umuryango wiwe n'abarundi bose, Imana imwakire muhembera ubutwari, umwete n'ubwiro byamuranze mu mirimo yose yo gukorera igihugu. Uko niko CNDD-FDD n'abayirimwo boba bashikirije ku rupfu rw'umushikiranganji wo gutumatumanako ndetse no kumenyesha amakuru. Umenyerewe cyane ku mbuga hwaniro akaba ari King Umurundi Freedom, amenyerewe ko atangaza amabanga akomeye cyane, nawe akaba yanditse ku rupfu rwa Gabi Bugaga ndetse ari no mu babitangaje ku nshuro ya mbere. We yagize ati urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, bikaba rero byanditse mu gatondo ko kuri uyu wa 16. Akaba yagize ati mu gatondo kuno munsi wa kane kwigenekereza 16 ukwezi kwa kane 2026 ngigihe c'isaha 2 umushikiranganji Gabi Bugaga yaramutswe ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, yatowe kiziga mu modoka yiwe neza na neza bita mu bigazi vya Kivuga kwibarabara rija ibubanza ni mu ntara ya Bujumbura. Amakuru ya mbere avuga ko muri no joro ryake umushikiranganji yoba yagira isanganya muri iyo modoka yiwe ari mu rugendo, yari wenyene mu modoka, ikiziga ciwe cari kiryamye mu ntebe ya shoferi imbere y'ivora, yari yambaye ikabutura n'umupira, imodoka yiwe yari ihagaze neza. Ese none ryoba ari isanganya risanzwe? King Umurundi Freedom akabanda yagira ati biragoye cyane kwemeza ko ryoba ari isanganya risanzwe uravye uko ikiziga cari kiryamye mu modoka uko vyemezwa n'ababibonye ubwa mbere. Amatoza yimbitse harakenewe cyane kugira hamenyekane ko atabugizi bwa nabi bwoba bwishije inyuma y'urwo rupfu. Twibutse ko Gabi Bugaga yari muri ayo mabanga kuva kwigenekezo rya 6 kwezi k'umunani 2025, ko turahurije umuryango wabuze, Imana imwakire Gabi Bugaga. Organisation King Umurundi Freedom ikaba ariyo yanditse ibitangaza. Ariko rero akaba yabandanije agira ati urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga burateye amakenga menshi. Imodoka yiwe biboneka ihagaze neza, n'abayibonye ubwa mbere basanze ihagaze neza, ariko mu ruhande rumwe rw'iyo modoka biboneka yononekaye isa niyagonze. Ikindi rero catangaje ababibonye ubwa mbere ni uburyo ikiziga ca Gabi Bugaga cari kiryanye muri iyo modoka. Mu mwanya wa mbere batarugurura umuryango w'imbere, kuguru kumwe kwarereta hanze guciye hejuru ku muryango. Bigenda gute ngo imodoka igira isanganya ku ruhande rumwe yononekare ice iguma ihagaze neza? Se yoba yagonze ke muri ivyo bigazi? Bigenda gute ngo agire isanganya hamwe kuguru kwiwe kumwe kugume hanze kurereta? Umushikiranganji yavuye mu rugo wenyene atabapolisi bamugendanira. Ivyo ni ibibazo byose bibandanya vyibazwa. Kuko biri kose rero harakenewe amatoza yimbitse kuri no rupfu rwa Gabi Bugaga, niko King Umurundi Freedom yoba yanditse. Akaba yabagiriyeho rero ashikiriza n'ubundi byatangajwe n'umunyabanga mukuru wa leta. Akaba ari leta y'u Burundi rero bitishije ku munyabanga mukuru wa Jerome Niyonzima, akaba yamenyesheje abarundi n'amakungu urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga nk'uko twabitanguriye ko. Hari ayandi mabanga akomeye cyane tuza kubasigurira neza mu masaha ari imbere kugira ngo mumenye ivyerekeye urwo rupfu. Kinyamakuru SOS Media Burundi cyo kikaba kivugira kiti
Uwahora ari umushikiranganji w'ibinyamakuru no kumenyesha amakuru yatowe yapfuye. SOS Media Burundi. Ikiziga ca Gaby Bugaga catowe mu modoka mu biti vy'ibigazi biri mu Rubirizi ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura mu gitondo co kuri uyu wa kane. Babonye ico kiziga rero bakaba bavuze ko ryo bari isanganya ry'imodoka imwunguruza. Ayandi makuru akavuga ko urwo rupfu rurimwo igifungo. Gaby Bugaga akaba yinjiye mu mabanga y'umushikiranganji mu kwezi kwa munani 2025 imbere yaho yakoze mu rwi ujejwe gutegura amatora seni. Tukaba rero hari n'ikinyamakuru BBC naco canditse kuri iyo nkuru kigira kiti Gaby Bugaga yaramushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru mu Burundi, akaba yasanzwe yapfuye mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura nk'uko uwo muryango we wabwiye BBC News gahuza miryango kuri telefone mu gitondo co ku wa kane. Ayo makuru kandi yanemejwe n'uwo mu gipolisi hamwe no mwiperereza bavuganye na BBC. BBC rero gatangaza ibandanye igira iti mu nyuma leta yasohoye itangazo ryasomwe n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima kuri radio na televiziyo by'igihugu havuga ko Bugaga yapfiriye mu isanganya mu gaturuturu ko kuri uyu wa kane. Ihoza n'umuryango nabo bakorana ikabimenyesha ko umunsi wo kumushingura uzomenyeshwa hanyuma. Naho amakuru ya mbere rero yo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko vyoba byatewe n'isanganya ryo mu mabarabara, hari n'abandi bavuga ko ivyo biteye amakenga. Gaby Bugaga rero akaba yari umuntu yamenyekanye cyane mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi, aho yakoze mu mabanga atandukanye nko mu nama nteguzamateka mu murwi ujejwe gutegura amatora muri ico gihugu, kandi yari nabaye n'umumenyesha amakuru kuri radio n'imbonesha kure by'igihugu RTNB, azwi cyane rero mu bijanye no gutunganya no gukwiragiza amakuru y'inzego za leta hamwe no kugiranira imigenderanire n'ibinyamakuru vyo mu gihugu hamwe no mu makungu. Ko rero akaba ariko BBC iriko irabisigura. Si izo mbuga gusa zagize ico zishikiriza, ahubwo hari n'ibindi bimenyesha amakuru vyagiye birandika kuri urwo rupfu rwa Gaby Bugaga. Akaba ariho tugiye guhereza ikinyamakuru kimenyerewe cyane mu gihugu c'u Burundi, radio televiziyo y'Isanganiro naco canditse kigira kiti umushikiranganje ajejwe amakuru Gaby Bugaga yitavye Imana. Ikiziga ciwe catowe mu gitondo co kuri uyu wa 16 ndamukiza 2026 kiri mu muduga mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura. Leta y'u Burundi imenyesha ko yahitanwe n'isanganya, akaba rero ngihojije umuryango wabuze. Ibindi bimenyesha amakuru rero vyagiye birashikiriza birabana n'ubuzima bwa Gaby Bugaga. Natwe tuzobandanya ko bakorera amatoza kugira ngo mumenye uko vyo bavyifashe. Hirya nino rero hariko haravugwa iyo nkuru ikomeye cyane. Hari kandi bindi biriko biratangazwa nk'ico bacishe umushikiranganji, amakenga Barundi bafise cyane cyane no ku mbuga ngurukana bumenyi biriko biravugwa cyane. Uraza kumviriza rero uko vyari vyifashe mu yandi makuru canke iyindi video tuza kubakorera no kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Imbere y'uko tutari twaheza aya makuru tubabwire ko ibikorwa byari bitegekanijwe mu nama nshingamateka vyasivye kubera urupfu rw'umushikiranganje Gaby Bugaga. No munsi rero ku itariki ya 16 ndamukiza, inama nshingamateka na nkenguzamateka byari biteganijwe ko zikoranira hamwe kugira ngo umushikiranganje wa mbere ashikirize icegeranyo ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi PDA igice ca mbere c'umwaka. Vyari bitegekanijwe rero gutangura isaha 3 z'agatondo gushika igice c'isaha 4:30. Abakenguzamateka, abashingamateka n'abashikiranganje bamwe bamwe bari bamaze gushika mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, ariko rero abo mu biro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'umutumira ari w'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye bo ntibari bwashike. Mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bafashe ingingo ko ibikorwa bisiba isango rindi bakazomenyeshwa nyuma kubera ritaribuze umwe mu bushikiranganje ari we Gaby Bugaga nk'uko vyemejwe n'ibiro nshingwa bikorwa vya leta. Tukengurukiye mwe mwese mukurikira aya makuru hamwe n'ibiganiro dushikiriza umwanya n'umwanya kuri iyi mbonesha kure. Basabe kugira ngo mwese mukurikire Hejuru TV, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana ibahezagire mubandanye kugira
ibihe byiza aho muri hose. Ayandi makuru rero ariko harazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi, ibi byose mukaza kubironka kuri iyi mboneshakure mu mavideo yacu ataha. We fyonda kuri subscribe na sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa kugira ngo uje uronka amakuru hamwe n'ibiganiro byacu uri mu bambere. Tuze gusubira mu kanya gatoyi tukaza kubaronsa indi video ivuga ku mabanga akomeye cyane ku rupfu rwa Gaby Bugaga. Imana imwakire, murakoze cyane.